Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mu ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes, 1-2 wakunzi wa Tarisisi Hope Ministry, nibaze ko meze neza ku majwi n'amashusho, nibaze yuko muba mubizi neza, amajwi meza, amashusho meza, mba nibaza yuko turi kumwe na Silva, na cane yuko aba yahishikiye mu bwami bwa Tarisisi Hope Ministry. Nibaze neza yuko na cane turamutse abandi basanzwe bahurikiye muri diaspora n'ahandi henshi hagiye hatandukanye ku mpande zine z'isi, na cane ndamutsa n'abakunzi b'umuziki ndundi, na cane abahurikiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, ariwe bazi ku izina rya Ishyaka manager usanzwe akorera ikindi kimenyeshamakuru Trend TV. Uyu mwanya ndabibutsa yuko ari nako karyo keza ko kubabwira yuko mu minsi iza nzoba nabasesekayemo ngaho onye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, na cane aho nzoba ndi Kigali, nza ntwika n'abandi baniga banje. Uno munsi turi kumwe n'umutipe mwite umutipe w'iboga, na cane yuko ari muri za taye benshi bagenda bakunda, be akazina tugagenda tumumenya. Ese abavyeyi bamwise nde? Umuziki wamwise gute? Yaririmbye indirimbo yahe? Ari muri team yahe? Canke yakora ku gati kwiwe? What's good ni Twniol nyina, gusa amazina abavyeyi banyise ni Twagirayo Mahoro Olivier. Iyo nabashije kuvunagura capamwo iryo Twniol ya Twniol ni Mr. OG canke se umwitwe Olivier ku mazina ngira abavyeyi bagiye baramuha, na cane yuko umuririmbyi iyo yashitse ngahanye mu bwami bwa Tarisisi, ikintu ca mbere tushangira kumusaba imbere yuko dukora ibindi vyose ni ukwikora mu gahogo, akamenyesha abakunzi biwe yuko yamaze gushika mu bwami bwa Tarisisi Hope Ministry. Yes, I am Twniol. Yeah, Elmina. Utubaziki ko tuje kurya umuziki, turi kwiti tukaguma dutagase. Utubaziki ko tuje kurya umuziki, turi kwiti tukaguma dutagase. Ushura iwagwana kutu neza cane. Utubaziki ko tuje kurya umuziki, na cane indirimbo yanyu yiswe Hushura, ikaba iri ku rubuga rwabo rwa YouTube, na cane YouTube yitwa gute? YouTube ni Twniol Indomesta standard TWNIOL, mu Kirundi TWNIOL. gusa irahari no kuma platform zose za Spotify, IG, Snapchat, aho ukeneye usurayironka. Neza cane Spotify, IG n'ibindi bigiye bitandukanye, na cane yuko umuntu na cane yuko abarundi tutarigera twijukira platforms nyinshi zigiye zitandukanye. Bro, wiyumva gute iyo mu bwami bwa Tarisisi? Niyumvise neza cane, nyashika akiri nziza, antuka babikora neza cane, yuba neza cane, tubikora neza cane, na cane tugaruka ku ndirimbo yawe washoboye gusohora, ikaba ifite amasanamu neza na neza, ushobora kwikora mu gahogo, usibye yuko indirimbo yakozwe mu rurimi rw'ikinyamahanga. Sinzi igituma washoboye kubikora gutya, cyangwa se neza na neza hama utubwira ku muriri, hama udusigurire icatumye indirimbo ikorwa mu rurimi rw'ikinyamahanga. mu bisanzwe iracanze tu, ni kwatwariza ijya ni slang ivuga why you want to show your face, can't you see that I'm interest, niba unkunda telling me, cause life is short nowadays, so why you want to show your face, can't you see that I'm interest, niba unkunda telling me, cause life is short nowadays, so low key
Low-key girl, low-key, 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 low-key girl. Rumva naracanga indimi neza cyane warashoboye gucanga kugira indirimbo igende neza. Wayumviye yuko ushobora gukora umuziki mbe uje guhindura iki mu muziki, na cyane yuko turasisi of minister twiyumvira kuri wa bandi batarazamuka upcoming cyangwa se underground kugira bose bashobore gushikira. Ikintu gitegerezwa guhinduka kubera hari generation nshasha, hariho new generation itandukanye na old school. Rero aya maraso mashasha ategerezwa kuzana ikintu gishasha tu na message umva nizishasha zitapa hose gusa muri we nshasha mu buryo bushasha. Nijyari cyangwa se abantu bumvise gutapa bumvike gutapa gukubita ahantu ni gushikira. Wayi indirimbo yanyu iri ku rubuga rwawe cyangwa se rwanyu nka timu ya YouTube hariko indirimbo yitwa Hushugang ko ariyo projet nshasha mu isanzwe. Ijya projet nayishikiye baratubwiye abumva nije nari muririmbyi muri bacambira pro twakoze beat nguyumvirize ngaho ubonye ni wari umuririmbyi muri wowe wese barabaririmbyi bose upasha umwe hari ujejwe ivya marketing, hari ujejwe production, uwundi ni umuraperi akora amadrill. Okay, none nijyari washoboye kumva yuko ushobora kuririmba umuziki na cyane uje guhindura iki mu by'abandi bagiye barakora? Jewe kweri umuziki wanyamyemo kuva ndumva ndaririmba kuyumvira kuja muri studio zaje izo za 2019 uko nona ja muri studio ya mbere bamaze igihe gusa indirimbo sose last year ya mbere cyalokiga neza cyane imaze gusohoka. Yeske feedback cyangwa se abantu bayakiriye gute, byagenze gute? Na cyane yuko urabizi neza yuko gukora umuziki na cyane ibintu bigora, mbega intege zimeze gute, ariyo feedback z'abantu bimereze gute ngaho mu kibano iwanyu? mu kibano kwera abantu baranyemera ndabashimira cyane, baranashigikira cyane kuri n'ahandi ni ku bwawe kuri ndabashimira ntaco batakora. Eske ibikorwa nyezina ugiye kudukorera anyuma yo kuba warakoze indirimbo hashura ikindi ni cyane muri izi mwazi nziza October November harasohoka indirimbo imwe isohoka n'amashusho yitwagize. Okay, indirimbo hashura yasohokeye muri ya studio yakoze n'umuproducer uyuhe wayitashoboye gukorerwa amasanamu. Indirimbo Hushugang ari vibe ya sama, vibe yo muci hama kubera twayikorewe n'umuproducer wacu tu icabigurira na ta studio ufise catuja kuri SPM, shout out to him, nawe yarakoze ibintu by'amateka. Trust beat SPM on the beat igikoko kwa SPM hama dukora iyo sound kuba itasohotse n'amajwi ni kubera yari ikintu gishasha itasohotse n'amasanamu sorry igituma itasohotse n'amasanamu ni kubera yari kirishasha basi team Hushugang iracari shasha na hantu basi twavuga ati reka turabe effect tugira mu bantu. Okay, nizaho intambamye nka Hushugang mushobora guhura nazo mu gihe iyo muba mwiteguriye akazi? Tutagura n'intambamye nyinshi tuhamadura nazo. Akarorero ni nk'uku basi twarakoze igikorwa antuka nta muntu turabura tubwira ati kimeze nabi, gusa tugishitse muri promo acaba ikibazo abajournaliste bacu mu Burundi yaracari agahazi ka gute mbega uno munsi muri Traces of Minister agahazi kahabaye? muri Traces nyene hatandukanye n'ahandi tu, ahandi aratora contact kamurondera akakwishura agera nyene ikintu bijanye no kuja kuvuga kw'ijambo akamubwira arindira nawe si umutegeka akubwira arindira neza cyane akakubwira arindira. Na cyane ibinyamakuru bikorerwa ngaha hanyu mu Burundi ni byinshi, ni icyaha ikinyamakuru ushobora kukubwira ati nimurindire cyangwa se bizoza bimeze gute? nitwa bishima kwivugira nga gusa si ikinyamakuru ni abanyamakuru. Neza cyane ikinyamakuru abakorerwa ko cyangwa se uyu muntu neza na neza asho kubwira ati rindira cyangwa se yakubwira ati imbere yuko dukora, na cyane bavuga ati ubunyegeri yagira kwigufa.
oya gusa sinodisinga toni ibinyamakuru byari bikomeye andi ko abajournaliste bari bakwiye kudushigikira. ese ikinyamakuru kiba gikomeye gute? Bon, urabona ikintu efe bagira mu bantu, visibilité kongera bakora ese sa Silva nagora neza. Silva yubahwe. None umaze kuvuga ati hari ibinyamakuru ngahanye mu Burundi, byinshi muri byo narabikoreye ndabizi, niyo mpamvu uza ati nicaye ikinyamakuru washoboye kwitura na cane gishobora kuvugira ati rindi. Bon, twashikira ikinyamakuru, twashikira abanyamakuru. Ariko urumva yuko nimba ushikiye abanyamakuru ubu visa kuri kijya kinyamakuru. Bon, twavuga RFL, twavuga nyinshi na cane yuko RFM itashoboye kuborohereza yabishura ati tuzorindira na cane yuko bo nyene muri bo bavuga ati tuduza impano z'abakiri bato, ariko wayibashoboye kubakumira na cane yuko ufise uwo nza kubaza numve ico azobivugako kuri ico kintu. atubwiye neza. Yes, oji ndagushimire na cane ndakubwira ati karibu kandi mu bwangu bwa Tarasisi. Neza cyane mwabyumvise, twari kumwe na OG canke se Olivier mu mazina abavyeyi bamwise, ariko ay'umuziki nayo nyene mwayumvise, yakoze byinshi, afise indirimbo ziwe genda kuri Hushugang mushobore kuri YouTube mushobore kuraba byinshi bakoze, kubera yuko ni impano ziko ziraduga, burya batabafise ntaho boja, batadufise ntaho boja, natwe ubwacu tutabafise ntaho turiko turaja, kubera yuko burya tubiri tuvurana ubupfu murantunga. Yari Silva kuri mikro kuno ku majwi canke se amashusho, ku majwi ameze neza, ndakora abandi bakigana, nakoze byinshi, ndababwira ati muri next week canke se mu ndwi zibiri ziri imbere nzoba nabasasagaye mu ngaho onye mu gihugu cy'u Rwanda, nshobora gutwika atwimanukira na cane ntasha Karabo n'abandi isi yakamanaja kuva muri Kigali Trend TV. Nibaza yuko umumeze neza, ndagushimire bro. Thanks bro. Yeah, thanks sana. Tarasisi of Minister hejuru nongera mvuga ati yari Silva. Ciao. Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.